Turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu aha i Washington DC, muzindukanya na jewe Diane Nininahazwe ngiye kurongora ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muti twabateguriye iki mu kanya nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu. Turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini aze gukurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma y'ico kiganiro duca tubasusurutsa biciye mu muziki. Musangwe ikaze rero. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Makuru tuyahere mu Rwanda aho mugwizatunga François Xavier Mironko yaraye atsinzwe mu rubanza yari yaritwariyemwo leta y'u Rwanda yayirega kutamwishura amafaranga y'ibikoresho vya gisirikare yahaye leta yategeka u Rwanda mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu n'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane. Urubanza rwaciwe na sentare y'umuryango y'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Eric Bagiruwubusa arabandanya. Ntabwo ku runaka bw'ibikoresho bya gisirikare bivugwa mu mazina yabyo mu cyemezo cy'umucamanza ko umunyenganda w'umunyarwanda bwana Francisco Xavier Mironko yaba yaraguriye leta y'u Rwanda hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu n'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane mu isoko yari yahawe. Ni isoko yahawe na leta yariho icyo gihe ryo kugura ibyo bikoresho nk'uko byumvikana mu nyandiko ikubiyeho icarubanza rya none. Umunyenganda Mironko byumvikana ko yareze leta y'u Rwanda ayishinja kwica amasezerano yo kumwishyura amafaranga yari yaguze ibyo bikoresho. Kugeza ubu urubanza rwaburanishwaga n'urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ni nyuma yaho inkiko z'u Rwanda zanzuraga ko Mironko atsinzwe no kugera ku rwego rw'umuvunyi rukanzura ko nta burenganzira bwo gusubirishamo urubanza rwe. Icyemezo cyasomewe mu cyumba cy'urukiko rukuru i Kigali mu Rwanda kuri uyu wa gatanu mu mirimo urukiko rurimo mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yari ihagarariwe n'umunyamategeko Nicolas Ntarugera, naho umunyenganda Mironko we yarahagarariwe n'umunyamategeko w'umunyakenyakazi Claire Kituyi. Ikibazo cya Mironko na leta y'u Rwanda kimaze imyaka irenga 30. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 nibwo Mironko yaregeye uru rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ashinja leta y'u Rwanda kwica amasezerano yo kumwishyura amafaranga yo kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu n'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ahari ku butegetsi bw'uwari Perezida Juvenal Habyarimana. Nk'uko byasomwe mu rukiko, umucamanza avuga ko Mironko asobanura ko yahawe isoko ryo kugurira leta ibikoresho bitandukanye bya gisirikare, ariko ko kubera ko byihutirwaga kandi bisaba ibanga rikomeye mu bihe bidasanzwe, ngo iryo soko ryumvikanyweho hagati ya Mironko na leta mu cyiswe mutual agreement mu rurimi rw'icyongereza. Avuga ko hari bimwe yishyuwe muri iryo soko byarimo kompanyi ebyiri ze zo muri Luxembourg n'Ububiligi, ariko hagasigara amafaranga angana na miliyoni 7,100 z'amabirigi. Ugenekereje ni ukuvuga saga miliyari 10 mu mafaranga y'amanyarwanda. Nk'uko biboneka mu mpapuro zigize kopi y'urubanza, ni isoko ryari rifite agaciro ka miliyoni zisaga 110 mu mafaranga y'amabirigi. Mu kujyana leta y'u Rwanda muri urukiko, Mironko yasabaga ko rwemeza ko leta yishe amategeko y'igihugu n'amasezerano mpuzamahanga cyashyizeho umukono. Yavugaga ko u Rwanda rwamurenganije, asaba ko yarenganurwa agahabwa ubutabera buboneye. Uru rukiko rukavuga ko Mironko atagaragaje igihe yatangiriye gushyira mu bikorwa ibyari bikubiye muri ayo masezerano. Ni mu gihe abahagarariye leta y'u Rwanda muri rubanza bakomezaga kugaragaza ko harimo ibyuho, kuko Mironko yatsinzwe mu nkiko zo mu gihugu imbere agahitamo gukomeza gushora leta mu manza. Abacamanza basimburanaga mu gusoma imyanzuro y'icyemezo cy'urukiko bakunze kwisunga ibyemezo ku zindi manza zaciwe n'uru rukiko ubwarwo n'izindi zaciwe mu zindi nkiko zifitanye isano n'ikiburanwa hagati y'umunyenganda Mironko na leta y'u Rwanda. Rwanzuye ko leta y'u Rwanda itanze guha Mironko ubutabera buboneye nk'uko abivuga mu kirego yarushyikirije. Rwanzuye ko Mironko atsinzwe kuko yatanze ikirego cye mu gihe kidateganijwe n'amategeko. Nta mubare wa nyawo w'amafaranga uzwi uyu munyenganda agomba kwishyura uruhande rwa mutsinzi. Gusa urukiko rwamutegetse kwishyura ibyagenze ku rubanza byose, haba ku rwego rwa mbere ndetse no ku rwego rw'ubujurire. Ukuri k'umucamanza Nestor Kayobera w'umurundi yabisobanuye mu cyemezo cye. Icyemezo cyacu kuri ubu bujurire ni iki gikurikira. Icya mbere, ubujurire bwarakiriwe kandi uwajuriye yaratsinzwe. Icya kabiri, uwareze agomba kwirengera ikiguzi cy'ubujurire n'ikiguzi cy'urubanza rwabanje. Nuko bitegetswe, byanditswe, binashyirwaho umukono hano i Kigali ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025.
Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda rwashimishijwe n'ibikubiye mu cyemezo cy'uru rubanza. Uyu ni Maître Nicolas Ntarugera uyihagarariye. Igoranye ubaza ugatsinda urishima byinshi kacu twakoze neza kandi twabyaye umusaruro imyaka kwa 18 turi mu rukiko n'ukuvuga ngo hose twadepasaka tega indege tujya Arusha tujya kuburana dufarira byose na mafaranga leta tugendaga tujya kubona urubanza bitari ngombwa cyo tugasanga yuko kuba rero urukiko rucina urubanza rukemeza yuko imiburanire yacu ifite ishingiro ndetse rukemeza kuduha indishyi turabyishimiye cyane. Uyu asobanura ko kimwe mu byatsinze Mironko ari uko yabanje gusiragira mu zindi nkiko z'imbere mu gihugu aho guhita yitura urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba nk'uko amategeko arushyiraho abiteganya. Yasobanuye ko mu kugena umubare w'indishyi zaciwe Mironko byasaba kubanza kubitangira ikindi kirego ku ruhande hakagaragazwa buri kimwe mu buryo bwimbitse. Mu bihe bitandukanye ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona uruhande rw'umunyenganda Mironko ngo rugire icyo rudutangariza ku cyemezo cy'urukiko n'icyo ruteganya gukoraho. Mu gihe byadukundira bagize icyo batangaza twazakibagezaho mu biganiro byacu mu minsi iri imbere. Bwana Francisco Xavier Mironko w'imyaka 78 y'amavuko ni umunyarwanda ukomoka mu cyahoze ari perefegitura ya Byumba ubu ni mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'igihugu. Yamamaye cyane ko ari umunyarwanda nk'umwe rukumbi wa mbere wagejeje uruganda ku butaka bw'u Rwanda ahagana mu mwaka w'1970. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Ijwi rya Amerika duce tuza ngaha muri Amerika. President Donald Trump yaraye abonanye na President wa Ukraine Volodymyr Zelensky muri presidency ya Amerika. Ibiyago vyabo vyashimikiye ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Inkuru twaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Uguterana amajambo akomeye niko kwaranze inama yabereye mu ngoro kwa Perezida wa Amerika kuri uyu wa gatanu hagati ya Perezida Donald Trump na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Ayo majambo yatumye haba amakenga ku vyerekeye imfashanyo ya Amerika kuri ico gihugu muri kazoza. Mu kwagiriza Perezida Zelensky ko aterekanye ko ashima ibihagije imfashanyo Amerika yahaye igihugu ciwe, Perezida Trump n'icegera ciwe JD Vance baradugije amajwi igihe c'iyo nama bagiriza Zelensky ko ari intambamyi y'amasezerano y'amahoro. Perezida Trump yagize ati, ntiwahagaze neza muri iki gihe, uriko ukina n'ibishobora kuvamwo ingwano ya gatatu isi yose. Perezida Trump yavuze ko Zelensky adasa n'umuntu ashima. Muri iyo nama icegera ca Perezida Trump JD Vance nawe nyene yaragirije Zelensky ko atariko aho icubahiro abanyamerika bamwakiye. Vance yabajije Perezida Zelensky niba yoba yarigeze ashima na rimwe. Ku ruhande rwiwe Perezida Zelensky yavuze bikwikira ku vyerekeye Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Yararenze ku masezerano y'agahengwe, yarishe abantu bacu, ntiyarekuye imbohe nk'uko twari twavyumvikanye. Jedi, imigenderanire uriko uravuga ni abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko kubona umukuru w'igihugu kiri mu ngwano yifatirwa mu gahanga n'abamwakiye ari ibintu bitari bwibonekeze mu mateka yo mu bihe vya vuba y'abaperezida ba Amerika. Guterana amajambo akomeye hagati ya Perezida Trump na Perezida Zelensky kwamaze iminota 10 mu biro vy'ingoro ya Perezida vyerekanye kutumvikana gukomeye hagati y'abo bategetsi bombi imbere y'abamenyeshamakuru bariko bafata amajwi n'amasanamu. Perezida Trump yabwiye Zelensky ibikurikira: ufise guhitamwo kugirana amasezerano natwe canke ukisanga uri wenyene. Urugamba uzorurwana wenyene. Sinibaza ko azoba ari urugamba rworoshe na gato kuri wewe. Uguterana amajambo akomeye hagati ya Perezida Trump na Perezida Zelensky kwatumye haba impungenge zikomeye ku vyerekeye gushika ku nyishu iciye mu mahoro ku ntambara muri Ukraine. Ateye impungenge zikomeye nshasha kandi ku mugabane w'Uburaya aho abategetsi baho bamaze indwi zitari nke bagabisha Perezida Trump ku nyifato ya Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin muri kahise n'imigambi ashobora kuba afise muri kazoza. Inyuma y'uko abonanye na Perezida Zelensky, Perezida Trump mu butumwa ku rubuga rwiwe Truth Social yanditse ko Zelensky ashobora kuzogaruka mu biro vyiwe igihe azoba yiteguriye amahoro. Yatangaje ko we na Zelensky bagiranye ibiganiro ngirakamaro mu biro vyiwe. Perezida Trump yavuze ko yasanze Perezida Zelensky atiteguriye amahoro. Yongeye asigura ko Zelensky atubashe Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifatiye ku kugene yifashe mu biro vya Perezida.
ese nawe ujya utekereza aho wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera? Nta mpamvu yo guhangayika, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere ku ngo zabaswe n'amakimbirane zikongera kubana neza nkaho nta cyabaye. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva ntikame, namwe mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubabaswe n'ibiyobyabwenge bifuza kubireka, muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa, ubuzima bwanyu bukongera kugenda neza. Si ibyo gusa, kuko muganga gakondo avura amarozi y'ubwoko bwose, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, nyabingi ndetse n'ibindi. Ibyo byose akabivura yifashishije ibimera ku ndwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, igifu, impyiko ndetse n'izindi. Twabazaniye umuti ubafasha gutandukana n'izi ndwara. Kuba ari imahanga namwe nta mpamvu yo kwibaza uko imiti iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti aho waba uri hose. Ku bindi bisobanuro vugana na muganga gakondo cyangwa se umwandikire kuri nimero ya telefone ikurikira 0782 erega amagara nicyo gishoro ufite gikomeye di, ita ku magara yawe hatutayatakaza. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibisasu bibiri byahitanye abantu 11, abandi barenga 65 barakomereka, 6 muri bo bakomeretse bikabije. Ni nyuma y'inama yari yakoreshejwe n'abayobozi b'umutwe wa M23 mu mujyi wa Bukavu kuri wa 4 Eugene Mukankushi. Mingi kulikuwa baespio hapa, kulikuwa watu wa mingi, tuko na celebrate, tunashangilia watu wanakufa hapa, barengia hapa kutoka tu president kutoka kuenda na ndio tuyeni nini watu baba. Amashusho n'amafoto yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yerekanaga imbaga y'abantu bari muri iyo nama i Bukavu bahunga, bahiye ubwoba, n'abantu buzuye amaraso baryamye hasi. Abayobozi b'umutwe w'inyeshyamba wa M23 baganiraga n'abaturage ubwo ibisasu bibiri byaturikaga. Mu bayobozi b'inyeshyamba bari bahari harimo Corneille Nangaa, umuyobozi w'ihuriro ry'imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi Alliance Fleuve Congo AFC M23 irimo. Ababyiboneye bavuga ko ibyo byabaye akanya gato Nangaa amaze kuvuga ijambo. Nangaa yavuze ko nta murwanyi wa M23 wahakomerekeye. Mu kiganiro yagiranye kuri telefone n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, Nangaa yegetse icyo gitero kuri perezida wa Congo Felix Tshisekedi, avuga ko ari we wategetse ko kiba. Nta bindi yakivuzeho cyangwa ngo yemeze ibyuko cyakozwe na leta ya Kongo. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yababajwe no kumenya amakuru y'urupfu rw'abenegihugu benshi nyuma y'ibyo bisasu byaturikiye ku kibuga cy'ubwigenge cy'i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko yifatanije n'ababuriye ababo muri icyo gitero, yoherereza iyo miryango ubutumwa bwo kwifatanya nabo mu kababaro. Perezida Tshisekedi yamaganye byimazeyo icyo gitero yise ikiterabwoba, yavuze ko cyakozwe n'ingabo z'amahanga zitemewe ku butaka bwa Kongo. Bukavu iri mu mijyi minini irimo na Goma M23 yigaruriye mu gihe cy'ibyumweru 3 bishize. Umwe mu bakomerekejwe n'ibyo bisasu ni Dr Boss Ruberwa, n'umuganga kuri centre hospitalier ya Istem i Bukavu, avuga ko igisasu cyamukomerekeje yakibonye bagitera kikiri mu isashi ya plastiki y'umukara. Arwariye mu bitaro bikuru byo mu mujyi wa Bukavu, Hôpital Général de Bukavu. Maze kuvugana nawe yari irangiye, nje nari ntangiye gutaha yerekeza ijija kuri esikariye, apaje kwatera grenade nka zibiri. Imwe nabonye isimbuka mu isashi y'umukara, iya kabiri sinayibonye. Naje kwisanga nakomeretse ndyamye hanze. Iyo grenade wabonye yasimbutse mu isashi y'umukara, waba warabonye uwayiteye? Oya, hariho anguma y'abantu benshi ku buryo ntari kumenya uwayiteye. Wowe ukangutse wasanze wakomeretse ku buryo bungana iki? Wakomeretse he? Nasanze nakomeretse mu kibero, byari bigishushe, mpita nirukanijira mu modoka ya DG yari itora inkomeri, atabanjyana kuri Hôpital Provincial noneho ndivuye muri centre d'opération. Mbere yuko mujya muri mitingi, hari amakuru mwari mwigeze mwumva yuko kujyayo bidakwiye, abantu wenda babashishikariza kuguma mu rugo, babwira bati umutekano wanyu ntabwo uza kubahirizwa? Hari ikintu mwumvaga cyashoboraga kubabuza kujyayo, cyangwa se mwagiyeyo mwumva hatekanye? Twagiye twumva hatekanye, naho amakuru y'amarezo sosiyo, umuntu aja kuri rezo sosiyo akavuga audio,
nimugende wenda bitewe n'uko adashyigikiye ubutegetsi buhari, ariko nta makuru abisiri ari gutuma tutagenda. Ariko se iruhande rwawe hari abandi wabonaga nabo bakomeretse? Bariho benshi cyane bari bakomeretse ku buryo ntamenya umubare, ariko ikibazo ni uko twagiye turi benshi, twisanze muri hoteli provinciale generale muri urgence huzuye cyane, uburyo bashiraga n'abantu 3 ku gitanda kimwe. None ubu ngubu uko bimeze muri kino gitondo, wowe uvuye muri salle d'operation, bongeye kukwitaho, n'abandi nabo bakomeje kuvurwa uko bisanzwe? Yego, twazindutse tuja muri salle d'operation, ariko bafata bangahe nyine bitewe n'uko uburemere cyangwa se gukomereka bingana cyangwa se bireshya, ariko n'ubu nyine barashaka ko bafata abandi kugeza igihe nyine babageraho bose. Ugereranije urabona nk'abantu bari aho ngaho bakomeretse bangana iki? Urabona ari nk'abangahe? Ni benshi cyane ku buryo numvaga bavuga ko kuri uyu munsi hariho urutonde rurenga abantu 70 bari kuri porogaramu operatoire, kandi nijoro naho babaza abandi 12. ubwo urumva ko ari benshi cyane. Dr Bosse Ruberwa, ukomeze wihangane urwara ubukira, wakoze cyane gufata kano kanya ukaganira n'Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaturage bo mu mujyi wa Goma baravuga ko bafite ikibazo gikomeye cyo kubikuza amafaranga yabo bafite mu mabanki cyangwa ku byuma babikurizaho. Ikibazo ngo nuko amabanki agifunze kuva umutwe wa M23 wafata uyu mujyi. Ikindi kibazo kigoye abatuye Goma n'ubusahuzi bwibasiye amaduka. Timuharishishimwe. Intambara yongeye kwaduka muri 2021 ubwo mama 23 y'uburaga intwaro niyo kugeza ubu ifatwa nk'imaze gutwara ubuzima bw'abantu benshi, kandi niyo yatumye u Rwanda nk'igihugu rushyirwaho igitutu n'amahanga cyo kuvana ingabo zarwo muri Kongo, aho rushinjwa gufasha umutwe wa mama 23. Ubu ibihugu bitandukanye byatangiye gufatira u Rwanda ibihano, kandi kugeza ubu ntabwo ruravuga rweruye ko rufite ingabo muri Kongo. Mu bihugu byafatiye u Rwanda ibihano harimo Ubwongereza na Amerika, bisanzwe ari ibihugu bicuditse n'u Rwanda. Ubwongereza buvuga ko bishoboka ko u Rwanda rushobora kuba ruhangayikishijwe n'umutekano warwo, ariko iki kibazo kidashobora gukemuka mu nzira y'ingufu za gisirikare. Aha Igoma, umujyi wigarurirwa na mama 23, umutwe urwanya leta ya Kongo, abahatuye baravuga ko hari ikibazo cy'amabanki agifunze nubwo ubu hari ituze, ibyo abaturage bavuga ko bibahangayikishije. Uyu ni Eveline Mbaswa ukora akazi ko kuvunja amafaranga. Baramutse bakurungikiye amafaranga kuri Western Union bizokugora cyane kuyaronka. Naho uzoja ahantu hatandukanye hirya no hino mu gisagara ntayo uzoronka. Erega nta hantu na hamwe hariho kubikuza amafaranga. Ikibazo kibandanya kuba ingorabahizi ku buryo ubu tubwirizwa kuja mu Rwanda kugira ngo turonke amafaranga. Igoma biragoye cyane kubera amabanki yugaye. Abatuye Igoma bavuga ko amabanki adafunguye vuba hakaduka icyorezo cy'inzara cyaba gifitanye isano n'intambara yatumye amabanki afunga, kugeza aho abantu bahembwe n'imishahara yabo ariko bakananirwa kubona aho babikuriza amafaranga yabo. Ikibazo kiyongera ku ibura ry'amafaranga ni ubusahuzi n'ibura ry'akazi. Ibi birasobanurwa na Jacques Ndiyanabo utwara abagenzi kuri moto. Shida inapatikana leo ni shida ya ikibazo cy'ibura ry'amafaranga kirakomeye. Tutiriwe tuvuga ko abacuruzi benshi bagiye basahurwa mu maduka yabo, abakozi benshi ubu nta kazi bafite, kandi n'amabanki arafunze. Abagombaga gufata inguzanyo z'amabanki kugira ngo basubukure imirimo ubu nta kintu gishobora gukora. Kuri iki kibazo cy'ibura ry'amafaranga mu mujyi wa Goma, hari abavuga ko ibihugu bituranye ari byo bibyungukiramo.
ibihugu duturanye birungukira cyane ku kuba banki zifunze, kandi ni ukubera kutita ku bintu kwa leta yacu, kubera ko uyu munsi abafite amakarita ya banki mu bwoko bwa visa nibo wenda bashobora kubona amafaranga mu bihugu bituranyi, urugero mu Rwanda cyangwa muri Uganda. ubwo Ubwongereza bwatangazaga ibihano ku Rwanda, impuguke za ONU zashimangiye ko ari byo koko u Rwanda rufasha M23. Kongo ariko nayo ku rundi ruhande ifite ubufasha ihabwa n'ibihugu birimo Uburundi, kuri ubu bufatwa nk'umufatanyabikorwa ukomeye wa leta ya Kinshasa, aho buherutse kohereza izindi ngabo muri Kongo mu majyaruguru ya Uvira kugira ngo zikumire M23 ntikomeze gutera imbere, aho noneho yaba iri gusatira cyane umupaka w'Uburundi. Kugeza ubu abarwanyi ba M23 bari hafi y'umujyi muto wa Kamanyola, ahari ibirometero nka 75 uvuye Uvira. Kugeza ubu kandi aha haracyatekanye, ariko abahatuye bo bahorana ubwoba bw'uko hari icyaba isaha iyo ari yo yose. Minisitiri w'intebe wa Kongo Judith Sumirwa Tuluka kuri uyu wa mbere yatangaje ko abantu babarirwa mu 7,000 aribo bamaze gupfa kuva mu kwezi kwa mbere. Umuryango wa Yase hamwe n'uwa SADC byarateranye muri ibi byumweru bike bishize bisaba ko habaho agahenge k'intambara, ndetse bavuga ko uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn n'uwahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo baba abahuza bashya muri iki kibazo. Mu gihe aba bahoze ari abategetsi b'ibihugu bahawe inshingano z'ubuhuza, umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Karim Khan ari Kinshasa muri Kongo yabwiye abanyamakuru ko bahangayikishijwe n'uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Kongo. Ikiganiro c'abakenyezi, aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo. Ikiganiro c'abakenyezi ni ku Ijwi ry'Amerika. mu rubuga rw'abari n'abategarugori mu Burundi, abagore bavuye mu byabo mu ntara ya Bujumbura na Rumonge kubera ihindagurika ry'ibihe barasaba leta kubabonera aho batura hakwiye. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi, mwagizwaho na Thierry Vendayishimiye. Umwana wawe ariko arumva ivyo uri muri murakora, ntihajya rero usanga umugabo atangiye kuja hanze ko niyo kuyangarira ikira misi uguma umubwira ngo abana cabizana ikibazo kacibizana mubano mubi mu nzu hagati y'umugore n'umugabo. Abo ni bamwe mu bakenyezi bari mu miryango leta yakuye mu bimbi ibajana mu ntara ya Cibitoke, bavuga ko bagifise ibibazo biharije mu ngo. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika habashitse muri site Gateri batubwira ko iyo site yubakishije amahema, imiryango yahawe uburaro bivanye n'igitigiri c'abayigize. Ku vyerekeye imiterere y'ayo mazu y'amahema, hari abafise izipima imetero kwadarato 3, abandi zisununuye gato ku buryo hovamwo ivyumba vy'uburaro bw'abana n'abavyeyi. Ivyo vyumba bitandukanywa n'ihema ribigaburamo hagati, iryo naryo uri nyuma yaryo ushobora kubona ivyo ryitwa ko rikingiriye. Ari naco gituma aba bakenyezi bavuga ko kubaka ingo ziramara ikibazo. Urabona umugabo n'umugore ntimushobora gukora amabanga y'abubatse n'akari karabona ivyo muri murakora, canke umwana wawe ariko arumva ivyo uri muri murakora. Ntihajya rero usanga umugabo atangiye kuja hanze ko niyo kuyangarira ikira misi uguma umubwira ngo abana cabizana ikibazo kacibizana mubano mubi mu nzu hagati y'umugore n'umugabo. Abubakanye urabona ntibiborohera, ihema wihindukize natse ndi hajya ndakumva, none wumva baryama gute? Barakwiye uburaro bukwiye, erega umubiri uragoye, araraba ukugena ari buhindukire mu bana akabona biragoye. Aba bakenyezi bisanga bariko barahohoterwa nabo bubakanye kubera ubu bukene bw'uburaro. Umwe mu bimuwe bakugwa muri site Gisagara, Ininahazwe Ninete, umukenyezi akiri muto w'abana 3, avuga ingene umugabo adasubira kwitaho gutanga ibitunga umuryango. Noshobora kumuwima imisi 2-3 ngo akwihanganire, nyamore mpacatangura kukwimirasiyo ngo wowe ukuransabirasiyo je ivyo ndagusaba ukabinyima, umubano ucutangura kuba nabi, umugore nawe ucujyahe. Kuri twebwe rero tutarana ronka n'ukuntu tutangura kurondera bica bitugora.
ivyo biruko mu gihe atamikoro bafise kuko atamatongo bararonswa yo kurimamwo kuko nayo bakuwemwo babujijwe kuyasubiramwo. Manirama Jacqueline n'uyundi mukenyezi akiri muto yomowe n'imyuzurira muri Kinyinya ya kabiri muri zone Gatumba, wasigura ko n'ubworozi bw'ibitungwa bito bito yahora akora bwahagaze ku kubura ikibanza cabwo. Kubera ahantu hari hato urashaka kugura inkoko kubera zitisanzura aho ziba kandi zafite no zitembera nyene hagutse ukazusanga zanapfuye. Ushobora kuzishira ngaho impande y'umuriro aho wazubakiye wamurira ukazimera nabi ushaka kugira ingorane. Nk'akarero nk'urya mama avuye aha yararanguye inkoko kwa gatatu aranguye inkoko 5 ushaka kwa gatatu nk'ubu hamaze gupfa 2 kubera zitisanzura aho zirara. Muri rusange abakenyezi bari mu bakogwa ko n'ingaruka mbi zivuye kwihindagurika ry'ibihe kuruta abagabo, bivugwa na Renilde Masunzu arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi igishinze gukingira ibidukikije mu Burundi AFEB mu mpfunyapfunyo. Umukenyezi ajejwe ivyo byose bizana gufasha umuryango. Nshaka kuvuga ko ari warima habaye uruzuba canke umwuzurira w'inzuzi urumva homberamo. Habaye ivyo vy'imyuzurira turavye nka Tanganyika nyene vyagenze, murabona abantu barataye izabo baragenda kurondera ahantu hatatwawe. Ivyo byose bituma umukenyezi agwa kutwana twiwe akabura nica bagaburira. Kukaba nkako abakenyezi bahuye n'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba wa Gabaniro muri komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge mu kwezi kwa 4 k'umwaka uheze, bavuganye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bavuga ko batarasubira kuronka mikoro kugira ngo bigwaneko. Ni mu gihe nabo leta yari yabanje kubira begeranirije ku mashure y'imyuga yo mu Gitaza. Inyuma y'ikiringo gito yabahaye amafaranga y'amezi 3 yo gukota amazu. Kuvyerekeye imibereho yabo nyezina, abakenyezi bavuga ko bahora bifashisha amafaranga baziganya mu bivuye mu ndimiro. Muri kino gihe batagira aho barima, basigura ko atamikoro kugira ngo bashobore gusanasana imiryango yabo. Kapitoline Nibigira ari mu bahuye n'ibyago by'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba Gabaniro, akaba yari mwishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana kuri uwo mutumba. Ntituriyunga twabiretse uko kubera twaraziganya tugiye gusoroma imyimba tukashora amateke umuceri tukimbura tukavuga ati tugende kuziganya twashoye umuceri ntawo tukura tuwushora nuko nyene twarabihagaritse. Abahinga mu gukingira ibidukikije bavuga ko igwirirana ry'abantu riri mu bibangamira ibidukikije. Ibyo biruko mu gihe aba bakenyezi bavuga ko ingorane zo kubura uburaro ari nyinshi. Urakoze Thierry Venda yishimiye. Ni hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani w'uyu munsi kwa nyokorome uherekwa na nyoko. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.